wenyine uje na kamera tugende ina tuyagira tuyagira ncanye nameze gute nawe nyatari ibintu biraba nabi ujya mugore yaramwirukanye nashaka tuyagire ngaga tunabwo oya sinamushaka ngaha none si musaza reka situye sanye mugabo nta kamera nkene ngaha aba wanje mu mukoziki birabaraba birukane birabaraba cameraman zinyi byo bikamera nanje rero ubu anyirukanye nja gusaba indaro kwa mushikanje nawe rero ndagutebwa nabikubona kuza wenyine na kamera nkeneye ucuza na kamera mushikanje none nawe aranyirukanye kuko mwazanye kamera yanyu muza kurondera usaki wanje mugatuma umugore anyirukana mushikanje muranyirukanye iyo TV yanyu mwazanye ya TV nyine tugende ne kuri wa mugore wanje mugende munsabira ikigongwe mwebwe nyene hama subire mu rugo ivyo kuvuga ati ngo 4-5 ngo ararongowe ngaroze ivyombo arakoropa arateka amesubira impundu z'umugore z'indani ntibibaraba sawa ndazi kimugusaba ari umuntu kandi ni wa udaho udushira kwishura uhe muti ntaro kujya mugore STV every story matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Bivana werereye. Reka nshobora kuramutsaho dukurikirana uri mu mpande zose zine z'isi. Ndavuga ku bari muri Afrika, ku bari muri Europe. Ndakunda gose maze kudukunda kandi cyane birangyohera ukuntu mutuguma hafi. So rero uno munsi mwaza ngo nibiki murazi ku byabaye ujya mu SHUGA MAMY yari korashwanya urya muhungu amufata nabi amutraumatiza. Bon. Yesu Kristo. Nyarutsa kuja kuvoma nakubwiye ndagiye basi mere ndagiye singaruka nakubwiye nje muzugaruke kumbe bakuravugana nabo no gusohora hanze ukaja kubana nabo sindi nkuru ubu mfise ujya mungu yaramwirukanye nafisi yaja like ibintu nyene nk'ivyo ubu umuhungu yatsindaro kwa mushikiwe rero ngiye kumuraba twumvira tuyagira yarasikuji iwabo ngo babayeho like ubuzima buri very simple uwayabaye rero tuje gusaba indaro kwa mushikiwe kandi agumavuga ngo shaka gusubirayo ngo ku mugore wiwe imagine n'ukuntu abayeho nabi situation muga gashaka gusubira ku mugore wiwe so rero ndi hagati barabara rya gatanu n'irya karumenga nyambata rya gatatu turi kwizero ya mbere rero tugiye kumuraba kwa mushiki wiwe aha nabani hariya nyamushikiwe nujya yicaye hajya ariko arasuka vanze Steve we mwirabira gusa ukuntu bagomba bankora myokota narukure ko aturaba mana yanje ndako jambo dad jambo mko sawa tunakaza tulikuwa tunamtafuta nani 4-5 hayupo mana yanje nguye ndamubonye 4-5 kundaba ndamutabaje tuvuganye yuko ujuri wenyene nta kamera niziki eba sister anasema mukure kamera ngaho mukure kamera ngaho kura kamera miri ikibazo nagize umugore yanyirukanye uze tubivuga turi babiri kunongiri na utuzana kamera ngaho miri haguruka uve ngaho dada sorry kidogo habara muja hehe nta kamera nkene ngaha ujye mugore yaramwirukanye nashaka tuyagire ngaga tunabwo oya sinamushaka ngaha none si musaza reka situye sanye mugabo nta kamera nkene ngaha nidutevya dada oya uramenya yakujana miri wabonye rero ingora buri unteze ingorane no musi ntundajya ngaha mu nzu menye yuja tugende umvuga miri reka aho kamaguru miri reka turage mamenye yo muja miri tugende miri tugende kuyagira hehe reka tugende miri nituje hehe basi ndasi wambare mamenye yo muja para mu nzi wanje aha miri abarevye nkore kandi
Samira kila siku ni matatizo kwa nini? Kila siku. Twende basi, tugende tuyagira. So na uje wenyene uje na kamera. Tugende nasi tuyagira. Tuyagira ncanga na mezi gute nawe. Nyatari ibintu biraba nabi. None umerewe gute basi yarakwirukanye ujya musi nyene. Yaciye kwirukana. Miriraba rero. None bimeze gute? Barakwirukanye ujya mugore wawe. None miri. Ikintu kimwe mu ndagusaba ni kimwe. Uko tefe twavuganye gute? Yavuye kwirukanye mugore burundu. Miri jewe bakubwiye umuntu afise ingorane muri kiro cyo gucacu cy'u Burundi ni 4-5. None ubona aho bizohera gute basi? Hari abantu benshi babona umuntu arimo arakina filme bakavuga tujya mu muntu abaye neza. Ore ni bamenye ubuzima abayeho muhira bwa misose bimeze gute. Wowe waramvumbuye. Umvumura sans programme. Uramvumbura ahomba n'umugore wanje. Ingorane wanzaniye nazi kubara ujya munsi. Uragaruka ubwa kabiri ndakubaha n'icubahiro ndaguha ikiganiro. Tuvuga rero ko tugiye kugikorera ahandi dushitse ahandi rero tuca tuhasanga rero wa mukobwa w'ishatani umwe ni hari. Oni kunya gukubise. Iragukubise ibonye. Shari byari biki? Nibiki wagize gukubura? Nahejeje. Wagize gukubura? Nahejeje. Nyamba wahejeje ivyo. Wowe nawe nibiki? Nibiki? Twaje kurondera umugabo wawe. Umugabo wanje mu mukozi iki? Birabaraba? Birukane. Birabaraba. Cameraman zimye ibyo bikamera bya. Zimya n'ingoga ntarabimena. Oya inge gato. Kubarabara. Kubarabara nyaruta. Sidabashaneye. Nanje rero ubu anyirukanye nja gusaba indaro kwa mushikanje nawe rero ndagutebwa ndabikunda kuza wenyene na kamera nkeneye ucuza na kamera mushikanje none nawe aranyirukanye canja hehe yavuze gusa ndukorera hajya ubu rero umuntu abayeho nabi ubu niceyo kandi byose emihari ndahita kuri wowe kuko niwo nkwegera hama rero wowe bakunzi ba TV jewe murabizi ndumukinya amafilme nkina comedy ubu rero ikintu kimbayeho ubu ngo sinavuga ko ari filme ubu rero ni bintu byanshikiye Pole vraiment 4-5 pole distance ko sorry kwa mama sinshaka kuja kwa mama umugore yarantunze umugore twabanaga nawe yanyukanye bica bigenda gutema usije mbona ukiri mutonya basi fata decision ko uja nko kwishuri basi nonje kushiyo minerval joindehira none minerval no mukicenda ntihageze basi mukicenda hageze je ndakwemerera amakaye basi je ndakwemerera amakaye minerval nawe ducurondera ukuntu irondera je ndakwemerera amakaye basi warugize mu kangara je nenge mu mwaka 11 abo mu mashuri harasigaje twaza kugira gushama je ndakwemerera amakaye basi umushara nzohembwa ubutunzi ndaguheza ugura amakaye amakaye minerval nanzoye kurahe basi muri yangaye ku shuri wanyu 150,000 bakunzi ba TV kirangoma kubabwira nikimwe je ngira intango ya byose ukuntu byatanguye marabibonye nanje sirenze uko byoshika ngaha umugore anyirukane nze kwa sister wanje umugore no kufisa amakosa asura byima kufisa amakosa ndina ariko n'abafanzi ba STV bakene kumenya ubuzima bwawe kuko hari abagufasha hari abasima nko kuvuze kufisa ikibazo cy'amakaye nk'ubu je ncinda kwemerera amakaye rega abakunzi ba TV baki ari ibintu ubuzima bw'umuntu abantu batabakeneye kumenya niyo umuntu abakwituye apara kucuza uzanye na kamera 4-5 David I know gusa kwemerera amakaye basi usubire ku ishuri wa mugore wawe umwihoze uracari muto uzoburazana umugore uronde life yiwa kuko ubuzima buri mwikaye nawe sivyo none ubuzima buri mwikaye tuvyanse none abantu bose bafise ubuzima no ko babukuye mwikaye yego ni babukuye mwikaye ariko basi banze umwihoze ubwire wige none nk'ubu mushikanje ntuna kwajya
ubwo iyo yabemerera mubaze ati mbe ubu musaza wawe Katsesenke abayeho gute mwumva ukuntu mbayeho ngira mwabonye mushikanje ko barimo baramusuka hajya ntava hajya aguma hajya kurya umwese ayimenya hari nkaje ubwa mbere naremeze uko naringana ku bwa mbere impuzu yaza kunyirukana basi amaye n'impuzu nta mpuzu yampaye ikabutura yanyirukanyemo nijya nyene isandari nibijya nyene no n'ubuca bambara gute basi nijoro ngo mbandyame ndamese yakabutura na mupira bukeye nkavyambara. Pardon, suis désolé. Ikintu ngomba fate ni kimwe niki. Ona iyo TV yanyu ya CTV ngomba inze mbe hari iwanyu mu ntunge. Oya nivyo. Nivyumvikana nimwebwe mwankwegeye. Mwatumye banyirukana ubu ngomba nzari iwanyu muri ya CTV mu ntunge kwambara kurya kugirane minerivare ishure amakaye ishure muri ya CTV mumenye kuko sino vyemera mwatumye umugore wanje anyirukana namushikanje mubwe ntimumuzi neza uja mwebwe ntimumuzi ramurankwegeye aranyirukanye nece mbaho guteriyo so ndazi ko yobaje ko twese muri ubwo buzima nyene bamwe twarabubayemwo twarize turihiga amashuri n'abantu tutazi sivyo je mu mwaka wa nyuma narize abantu bandi mahera y'ishuri sindabazi uko mwazanye kamera yanyu muza kurondera usaki wanje mugatuma umugore anyirukana mushikanye muranyirukanye iyo TV yanyu mwazanye ya CTV nyine tugende no kuri wa mugore wanje mugende musabira ikigongwe mwebwe nyene hama subire mu rugo ivyo koko ngo mbayo nabi ngo niko Mariyo ngo narerewa ntibibaraba ntunzwe ntibibaraba tugere musare kigongo niwe yandiraga ishuri yamenya ibintu byose kuryariwe impuzu yariwe akutubeshe ntabwo warawiga wiga ku mugore wawe je bafanze Steve je mumbabaje cyane abantu bibaza je sinamukwege kuko umuntu nkujya afise APP 45 akacana n'umusa afise 18 ans ni ibintu birabaraba ya ni ibintu ariko basubira bwanyu nimundeke ndabasabye ni kimwe rero bimba ndazire ndabasabe kimwe jewe rero tugende kuri wa mugore mwatumye nyirukana musabira ikigongo ivyo kuvuga ati ngo Katsesenke ngo ararongowe ngaroze ivyombo arakoropa arateka amesubira impundu z'umugore z'indani ntibibaraba ntibibaraba sawa ndazi kimwe gusa warari umuzi kandi niwa udaho udushira kwishura uhe muti ntarogo kujya mugore ntaroga abasi sawa wabaraguhaye jondama wewe ivyo vya jondama nivyo kumenya no umukobwa mwiza nkujya avyibushe nkujya itaye nkijya ingidi nkazijya nzozi kurahe kandi sinarya gasasita impuzu sinazironkaga sinambaraga neza ntiwakubitwa gukubitwa n'ibintu bisaba misi yose nyakudida yarankubitaga mugore mbwe yankubitaga je nije nari nzica mariye wowe bagiye n'ukuntu akuvugiye sije najaga imbere yakaguma kubita jewe uravyibagiye sinovyibagira none sawa basi jenzi dose ndamusabe ikigongo sivyo amo ikigongo uza kukinsabira ryariro tuve nga twumvikanye ejo jenzo banje uzoza uje kunsaba ikigongo kuri rya mugore ego avec micro et caméra uko ono mukameraman nyene wonyene ni ya CTV nyene tugende bimba azotubamba turi kumwe je nawe azotuzika tubona azotuzike mugabo nsabira ikigongo sawa basi je ndavyemeye so fans ba TV je nduza kumusabira ikigongo ntirumve ko ndamubwiye asubire ku ishuri je ndomurira amakaye aranse mugabo akunze wa CTV no musindari wanyu muri CTV inji wanyu sawa dutahe basi njamwibara mezu uginde niko tamuzu ufise ndagutse ishati yanje wambaye ndaguha wambaye hamusigire mu isuki je tugende tuje muri STV hamandi nyaguhindaro urarara ku kazi sivyo tugende hari ingorane none sawa nta kibazo muga ko ndaguha ishati hama nkasigara mu isuki ivyo bikure mu mutwe eba tugende nibikino ne wowe mi sawa kamera reka dufate moto sivyo cameraman zimya kamera tugende muri STV bamindaru jewe sawa basi STV, every story matters.